Le 8mars ndabizi no munsi mukuru w'abakenyezi ariko kundekera ibikorwa byose rumva ntabimenyere ndumuntu w'umupapa w'umushinga ntahe mu rugo ni danger queen ni atari ngaha bwabundi abakenyezi nabo bararuha rega maboko anje namenyere kumesa queen na ugomba kungora trop vraiment je ndabibona maziwa ishayi ari hehe Aminata Aminata yagiye kuva mu gatondo nani yagiye sinzano yagiye surazi uno munsi ibintu byabijya by'abakobwa rero imasi maziwa ishaisha sijui nifanye nini Mungu wangu bebe STV every story matters. Yes. Reka ndabaramutse bakundi ba STV nonge ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu no muzi. Ndize ko merewe neza bivanye naho muherereye hose. Uno musi rero ni ya tariki y'abakenyezi, ya tariki y'abamère, ya tariki y'abamada. Bon, ibintu meze gutyo. Y'abahuman, y'abasuperwoman. Ni ya tariki bita le 8 mars. Reka rero navuga ati ngende mu masite ngende ndavugisha bamwe ninjira no mu ngo z'abantu. Urazi ko turabavumbuzi tukuna kukuvumbura. Reka rero tugende tuvugane nabo, tuvugane papa tuvugane n'aba mama tumenye byinshi ingene uwo munsi uri kuragenda en fait je vraiment niriwe njyamye no bon navyutse ubunyene vuga ati reka ndabavugisha kuko ndabahe amakuru arenze muhagaraye munzi hari iki ngaha reka rero tubandanye tuvugisha abantu turabe abo tuzi natangwe mu city wacu kuko niwo banundi ndazinanye n'abamaze kubaka ndazinanye n'aba yo uba mwita Merance mambo uvuye urabona mvuye gusuma amakara kugura amakara yego amakuva ruguru kana iruka ufise umugore wewe ari eho ari kwanza kunyigorera kwanza mbana niruhiye kuvara mu gatondo vraiment ndiko ndakora oya sinzi ya none amakara yaguze kumenga ni ya des no muze amakara ko yazimvye ubizi gute gutahora ugura amakara wewe okay ingo none tugenda ugomba uteke uje he umurikire he ndagukurikire ndabinge ugomba uteke na kila kitu oya vraiment ndaniruhiye mbabarira ndarushye urushwe niki wiri urakora akazi wiri urakoropa wiriwe uramesura byagenze gute Sinari kureka abana biri guko niyo mvuye nguru dukarabwira ngo nabatekere n'ubwa mugoroba vraiment ndakwinginze undeke gatoyi basi byo bavyiza ego mana we oya nibikunda none nje ko shaka kuvugisha none erega bariko baradukurikirana barakeneye kumenya ngene ubu munsi biko biragenda barakeneye kumenya est-ce que le 8 mars iyakwa mu gisagara ca Bujumbura mu buterere hari iki le 8 mars le 8 mars ndabizi no munsi mukuru w'abakenyezi ariko kundekera ibikorwa byose rumva ntabimenyere ndumuntu w'umupapa w'umushinga ntahe mu rugo ubu no musi nagiye gukora vraiment nari kuja gukora gute mu gihe abana batari kuronka ico bafungura yacize impuzu mu mazi ntiyanazimeshe nozireka zigume tugende ndazigufasha cameraman njo twende cameraman njo twende njo twende kufua yo pole sana kare pole sana vraiment umva rero mana we buterere yacu ndagowe gusino ino ni too much yeah babyita oyaye le 8 mars oyaye yo mbese ndahibagiye oya turashitse nahibagiye ça fait trop longtemps nahashika erega nawe umari Papa, byanse ko ncana. nawe acanye Oya, byanse. umufasha dahari ningorane abana nabo nyene sinaye kubatuku nyene urabona n'umwana gusa bro bahantu heza kwe hametse gusa nibisanzwe twashitse mu rugo kwa Melance sinamubabwiye yitwa Melance emana we none erega washize amakara makeyi mwana mama wese hari urabona abana nabi wawe bose mera ego urakujije usirtu murasi ubu niwe mfura wanje ubu n'umuhererezi ikibitsi ngiki ongera ko amakara washize makeyi je ngiye kumesa zirya mpuzu mama yasize hajya
kugira ngo tugabanye ibikorwa siko gusa mbona atari nyinshi nyene bari kuri amana abagabo no misi ni danger queen ni atari ngaha bwabundi abakenyezi nabo bararuha. Shekina ndabereke ko abagabo je sinzi ivyo bigira nje mbona cameraman John Koneshe vraiment imudu zibiri niko ariko adid ukuri doga ko imudu zibiri rega maboko anje ramenyere kumesa kwine na ugomba kungora trop vraiment je sindabibona. Shameransi ndagushimiye nje sindagufasha kumesa afisi inzara tuzoba turasubira mbona atari nyinshi izirenga ngaho ndazimesa my brother wari kumfasha ariko ko bamaze kubinyemerera ndagarutse ngiye kuvugisha abandi ndagarutse mu kanya uzinsigire zibiri ndaje kuzimesa ni sawa urakoze Meransi ko gwa mesi nawe umunsi uhere neza pole na mchoko nawe safari njema. Sawa merci mambo witwa gute wararapura umwana wawe murabastare bose twende mani ya le 8 mars itariki 8 z'ukwa gatatu ni atari turaje kuvugana na Melanse numwe mu bagabo ba mu buterere aheruka kugira mariage kwanda ngira ngo kwanda naheruka imyaka 5 honyene ni atari kweli reka rero tubashe kuvugana n'abandi mwandonye mudukurikirana byo twende shagre yes hello twingiye quelque part hapa kwa mtu alifanya mariage n'ibindi bintu biyobeye Willand yoko kabebe kawe kakuze neko kafisi yacu nyinshi ni hatari mani ibi ni hatari verima none we n'umwana ari hehe Aminata yagiye kuva mu gatondo nani yagiye sinzano yagiye surazi uno munsi ibintu bijya by'abakobwa rero imask bijya by'aba nabwo n'abakenyezi n'abakobwa waruvuye he haje kurondera amata ya umwana acha kunambia mu gatondo niko ndahangayika ngamani yo ni yacu yakabizi kwe kutamufuka basi ndabizi yo kitwa gute kitwa Aminata yo yanarushe none ukuri ko baheka umwana mana yanje mana umunsi ushake wova mwole wima ndabinge n'umwana arushe yo yanatangwe no kuri maziwa ishaisha sijui nifaye nini Mungu wangu bebe arushe none yagiye he Aminata yo alienda kuanzia usubuhi yani hapa sijui kwa amepitia sijui kwa ali mu telefone umwana anatanguye kurira yo bebe nyamaza numa mana we bebe yo numa ale muriko muri exagera mugire mutahe amasaha gutaha yageze mugire mutaba bebe batanguye kurira we bebe sho hapo ukisema mpige itakuwa ni maxio unaona sema yani mama unaweza kata ukafunga leo ni siku yake leo ni le 8 mars utamuelewa wendo bembeleze mtoto nataka nimlalishe kwanza tunaona hapa vitu vinakuwa balaa sawa sha merci beaucoup merci bana ibintu vya le 8 mars nuko bavyita abana nabanyina ya reka turabe ahandi tukicoba kugendera ko tubashe kuvugana n'abantu benshi tubashe nyene kuvugana n'abantu benshi ndabira abapapa basigaye batwara abana ku mugongo bana ni problematic aho nagendeye hose nta numwe nasanze wo mu mama ndiko ndaraba ko noronka no mu mama numwe novugisha ariko mbona byanse cameraman njo twende twangale fasi ngine ya kwenda okay diba ATV turacari kumwe uwo ngiye kureba rero numwe mubo tuzinanye nawe aheruka kugira mariage reka rero tujane na cameraman wangu tuongee bingi vraiment na watu wenye bako quelque part ya harabona neza tuingie kandi ndanamubona ari ngaho ariko aragira ndamubona kongo yango Odi. Ops. Licia. Vipi bro? Na mamikubuzo vraiment. Ni mikubuzo. Nia mbona nipiga surprise. Acha, mimi nisema nikutembelele 8 mars umadimisi nyewe. Au kunitumia hata ku mariage yako man. Acha kweli. Ingo. Ni hatari. Ni hatari mama. Kwanza usubuhi. Kwanza usubuhi nicheka lakini. Au ni hata huruma. Niambie John niulize John ninacheka. Yaani wenye tumeshakutana nao unajua kama nahuye na Wilonja. Wilonja Kaseja. Kaseja. Afise umwana ku mugongo kakana kiwe kakabebe. Niyo mpamvu utangwe kuvuga ngo guhera mu gatondo canwenga. Malo y'imasi ko turagowe rero.
nukuri turagowe basubwireni ebana basi uva ni hacafuye cyane cyangwa ufise isuku nyinshi ende jewe oya ni gukora basi twicara ahantu acafuye kandi usanga le 8mars bamaze kwigira mu male 8mars ya mafete yabo none tuce duca tuba mama alors nous regrette kuba waragize mariage vous oya ndaregreta gute birashaka gukora akazi kuzira kumufa yagize iki yadutekeye ibintu bidashoboka je ndagiye kurondera aho mfungura aba watetse iki yo mana le 8mars natese inyama wabitetse nabi nego mbona yashavuye kandi uni wa mutonya wawe nyatari gira rero icyo ubwiye abakundi ba ATV kwino tariki y'uno munsi ico itariki y'uno munsi ndabifurije gusa abagabo nka jewe gusa babe bihangana gukora akazi ndakubaza idi mudu zose ni wazimesha zimeshe zimuzu zose chagrin kuya chagrin njo vraiment murashaka kuba mwihangana yo oyaye chagrin oyaye muritonda murihangana mu telefone basagaruke ko ndabona amasaha yagiye araza kugaruka amasanga ngapi ndaranda mu telefone ndaza kumuhamagara umva wamurete we wiyakiriye power bro ukabona ukabinjirako ukabona umwinjirako no gufungwa wofungwa namandi twamandi reka kumbwira kubera iki ko ari umunsi wabo umunsi wabo umusoboke oyaye bategeza gukora akazi reka ndagushimire bro reka tugende nimba turonka abandi tuvugisha bon nimba atabandi ntaso urakoze amapole n'akazi nari kugufasha gusa ndihuta amasaha agiye nanje ngiye kwitegura nanje sohoke basi kunisaidia dadangu mbona kunambia poa bro asante sana okay. Yes bakundi wa ATV dutahe canke turondera abandi SK tugende SK tugume ngaha SK bigende gute allo ko mwazibinjira none nje na Ko turateririga. muko Ko turateririga. muri no zuba mama ari nudi kweri gutagiye mama wawe Sindi yagiye turainzara. reka kumbwira Twamsize yagiye nabonye nagiye ameze fresh yadusize atangiye yadusigiye mama wanyu ataragenda atangiye abasigiye pole sana vraiment nawe basonchorere basingene ndabe ko nogi gitumbura rahira kandi urashonje vyasere yego kwe none namwe mama yagiye yego muravukana yego mwese bane oya uno mugenzi wacu ingene vyemeranye ibirofu mana nje gusa na mahera mfise tena mahera mfise vraiment reka ndapatie hizi basi uja ugatumbura shasha gre twende ndababaye ngati nona bandanya no gukora twende ebana atanjole 8mars mva gusanga n'abana bahagaze biri watavyo bariye turabe basi 2023 tuzokosora iryo kosa ego n'umunsi wanyu ariko siga utunganije ibintu murakoze cyane kose kubabanye natwe ndabwire bizu ciao à la prochaine STV, every story matters.